Inshuti bagenzi mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance ndabaramukije ndabahaye n'ikaze muri aya makuru y'ikirundi. Aya makuru kandi mugashobora kuyasanga ku rubuga rwa YouTube rwa televiziyo Renaissance. Incamake y'aya makuru tugira tubashikirize abitavye imibonano yabaye hagati y'abarongoye amashira hamwe yigenga mu Burundi n'ibiro vy'umufasha w'umuhuza n'ubu baracibaza igituma umufasha w'umuhuza atifuza ko abo bari mu mashira hamwe yigenga batoja mu biganiro by'abanyepolitike n'umuhuza. Gufatana mu nda kw'abantu niko kutuma abantu bashobora kubaha agateka kazina muntu bakubahana. Ivyo bikaba biri mu ijambo ryashikirijwe n'umunyabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres kuri uyu wa 24 Gitugutu makungu aba ahimbaza umunsi wahariwe ishyirahamwe mpuzamakungu. Nayo hanze y'u Burundi, Paul Biya aheruka gutogwa kuri manda yiwe igira indwi ngo vyaba vyavuye ku bukerebutsi bwiwe bwo gushobora kubanza kwifatira inzego zose kugira ayo matora ashobore kuyatsinda. Ariko umwe mu basanzwe ari abahinga bo muri ico gihugu akavuga ko ayo matora yoba yararanzwe n'ubusuma. Mu kanya nido ry'aya makuru. Aya makuru tuyatangurire kuri iyi nkuru aho ibiganiro vyatorezwa gutangura kuri uyu wa 24 Gitugutu yarusha mu gihugu ca Tanzania, ariko ibirori vyo gutanguza ivyo biganiro bikaba bitabaye nk'uko byari bitekanijwe ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu. Bikaba vyungururijwe ku munsi w'ejo itariki 25 igihe cy'isaha 4. Ariko rero amakuru ava hirya no hino akaba avuga ko umufasha mu matati y'u Burundi yoba ariko aragaragaza guhamagara leta y'Ibujumbura n'umugambwe CNDD-FDD kugira bashobore kwitaba ivyo biganiro kuko barahiye gukandagira iyarusha. Abaherutse kuja iyarusha bo mu mashira hamwe yigenga n'ubu baratangazwa no kubona umuhuza atigeze ashaka yuko bari mu mashira hamwe yigenga nabo boja mu biganiro bihuza abanyepolitike hamwe n'ibiro vy'umuhuza. Akavuga yuko Alexandre Yunge karongoye IBG yariyo yaserukiye abamenyesha makuru, akavuga ko gushika kwisaha bitumvikana mu gihe bobo umuhuza abafata nk'ukumenga ntibarabwa n'ivyo biganiro. Alexandre Niyungeko: ibiro vy'umuhuza vyari vyatumiye amashira hamwe amwe kugira ngo babumvirize batange ivyiyumviro vya izo shira hamwe amashira hamwe atanga ivyiyumviro vyayo kubijanye n'ingene ibiganiro vyogenda. Ngaha rero novuga ko cane vyari kwari kuvugana ku bibazo kuvyerekeye nibihe ibibazo bikuru bine: ibijanye n'amatora, ibijanye n'umutekano, ibijanye n'imibano, ibijanye ngene igihugu cokogorora. Amashira hamwe yarahari. Ico twashimikiye ko cane kwari kugira tuti nivyo ivy'amatora biravugwa, ariko muri iki gihe turimwo ivy'amatora biragoye ko twobivuga, na cane ko hariho ibitegerezwa kuba vyahagiye kugira ngo ayo matora abe. Kira noneho tukagira tuti mbega ubu ivy'amatora biracavugwa mu gihe ko vyoja mu biganiro mu gihe leta yamaze gufata intumbero yuko ibikora yonyene, na cane kuvyerekeye guhindura ibwirizwa shingiro, guhindura gushiraho umugujejwe amatora, gushiraho amategeko agenga amatora. Ivyo na cane leta ukabona ko yoyo yibandaniza nk'uko atana kimwe kihari. Ivyo rero twarashikirije yuko ari ibintu bitangaje cane twananashikirije nuko tutashimye na gato yuko hari amashira hamwe atatumiwe muri ivyo biganiro, na cane amashira hamwe adaharanira inyungu za politike kandi yategerezwa kuhaba. Turanavuga nuko
biboneka neza yuko amashirahamwe adahanira inyungu za politike ashaka gushirwa ku ruhande kandi nayo afise ico acikiriza. Ivyo twaraheze turabishikirije mu rwandiko twashikirije umuhuza. Ngo kubona rero leta y'u Burundi no mugambwe CNDD-FDD batitaba ibiganiro byari gutangura kuri uyu wa 24 ngo nta na kimwe gitangaje kuko vyagizwe n'umuhuza biguma bibafata nk'abana bibahendahenda. Alexandre Niyunge ko arongoye urunani rw'abamenyesha makuru IBG akavuga kandi ko bitumvikana ingene amashirahamwe yitwa yuko yigenga ari mu kwaha k'ubutegetsi bw'Ibujumbura nayo nyene yubahirije akamo ka leta yo kutitaba iyo mibonano bagiranye n'umuhuza n'ubunyene Alexandre Niyungeko. Biraboneka neza yuko leta yoyo ivyo vy'ibiganiro atabirimwo itari muri vyo kuko vyo iri kwiravuga yuko bari mu cunamo urabona ko ari vyo kwiteza utunyoni. Ivyo rero nibaza yuko umuhuza nabo bajejwe kugira bazobona bakabona neza yuko leta iyo nzira itayifuza itifuza ko hoba ivyo biganiro kuko ugiye uraraba nyifato yayo ngene yagiriye iragenda biraboneka neza yuko iyo nzira y'ibiganiro leta atayishaka gushikako. Hanyuma tukizera nuko ni abo bahuza nabo nyene bazoheza bakabona koko vyabananiye gutyo tukizera yuko hazoheza hakaba intambwe yindi hakaboneka abandi bahuza koko boshobora gutuma leta yemera kwitaba ibiganiro kuko vyarabonetse neza yuko abahuza bashishitira leta. Iyo rero kubera bagumye bashishitira leta biraboneka neza yuko rero atayindi ico bari nta kindi cari kuvamwe atari ico cuko leta nayo iheza ikagira inyifato nk'iyo. Abo bari mu kwaha kwa leta yitwa ko amashirahamwe ari mu kwaha kwa leta biraboneka neza yuko urumva ataho bari kuja kuko ntibari kugenda kandi leta itabibemereye. Kubona rero atitavye ni ibintu bica binaboneka kubona leta ititavye bica biboneka neza yuko koko ari ivyo bari bafundikiye hamwe byo kutitaba. Ivyo rero ntibitangaje koko ayo mashirahamwe samashirahamwe umuntu yoja ngaho ngo avuge ngo namashirahamwe yigenga ni novuga ko ari utudumbi twashitseho na leta koko kugira ngo ishobore kubandanya yerekana ko kumenga hariho amashirahamwe yoba yigenga ariko kwigenga koko kuri kure nk'ukwezi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza yarakiriye umugwi w'abashinwa waje kugendera u Burundi ngo kaba ari umugwi uri ku rugero rw'abakenguza mateka bo mu Burundi bakaba baje kugira bavugane ibijanye n'ingene bofashanya aho Burundi buharonkera koyoko eka n'Ubushinwa bukaronkera akoyoko. Tukaba tubishikirizwa n'icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomede. Son Excellence Président de la République vient d'accueillir. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarakiriye umugwi ugizwe n'abakenguza amateka b'igihugu c'Ubushinwa ku butumire bw'umukuru w'inama nkenguza amateka y'igihugu c'u Burundi nawe nyene yaheruka vuba kugendera igihugu c'Ubushinwa bakaba baraganiye ivyerekeye izo nzego zibiri hamwe n'iterambere ry'igihugu. Ubwo rugendo rushitse mu gihe haherutse kuba inama yahuje ibihugu 54 mu ntumbero yo gushiraho ico bise itsinda kubera iyo habaye ihiganwa ryo gutanga amasoko muri Afrika amashirahamwe y'Ubushinwa niyo ayatsindira. Izo ntumwa rero ndababwire ko zashitse kuri uyu w'Imana baramaze kugendera ibitaro byo ku Mpanda biri Bubanza, ishure ry'imyuga riri mu Kigobe. Baramaze kandi kubonana n'abakozi bose bakorera mu nama nkenguza amateka hamwe n'inzego nyobozi. Uyu munsi naho babonanye n'urongoye inama nshinga amateka bakaba bazohereza no kwerekana akamaro ko gukoresha imbonesha kure ishingiye ku buhinga bwa none. Uwaje arongoye izo ntumwa ari we cegera c'umukuru w'inama nkenguza amateka y'Ubushinwa
akaba yagarutse ku migenderanire iri hagati y'ibihugu by'u Burundi n'Ubushinwa, imigenderanire vuba igiye gushitsa imyaka 55. Yamenyesheje ko iyo migenderanire yamye irangwa n'inyungu ivyo bihugu byose bihungukira. Abashinwa baratsindira amasoko, abakozi b'ico gihugu nabo bakaronka umushahara. Ku rundi ruhande nago Uburundi burahungukira. Et leurs fonctionnaires sont payés. Tandis que de l'autre côté, c'est le Burundi qui en profite. Hanze y'Uburundi naho intsinzi ya Paul Biya aherutse gutogwa ku nshuro yiwe igira indwi ngo vyavuye ku bukerebutsi bwiwe yari yateguye akarere hakiri kare mu kwifatira inzego z'igihugu zitari nke. Ivyo bikaba bivugwa na Yann Guet asanzwe ari umunyakamerun, akaba ari n'umwanditsi mu kinyamakuru Le Monde, avuga ko nubwo biruko atawo bideha amatora yibwe muri Cameroun kurikira. Disons que dès le début l'enjeu du scrutin était simple. Kuva mu ntango nta ngorane y'amatora yibonekeza kubera mu bisanzwe ayo matora atunganywa muri Cameroun. Umukuru w'igihugu Paul Biya yaba ari wayafisemwo ukuboko kuva mu mugwi Ericam, umugwi ujejwe gutunganya amatora gushitsa no kwitegeko rigenga amatora ryatowe kugira rifashe cyane umugambwe uri ku butegetsi hamwe na sentare rero ijejwe gushikiriza ivyavuye mu matora. Muri make inzego zose zicungerwa n'umukuru w'igihugu Paul Biya. Ivyavuye rero mu matora byari bizwi imbere yuko amatora aba. Abanyagihugu bose barazi ko ayo matora yaranzwe n'utunenge. Twarabonye ivyariko biraharirwa ko mu nama ijejwe yubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro hagati y'umugambwe uri ku butegetsi n'iyitavuga rumwe n'ubwo butegetsi, aho havuzwe cyane ubusuma bwigaragaje muri aya matora. Ku banyakamerune rero kabaye akaryo ko kubona ko ivyo bavuga imbere byabaye ukuri. Tugerageje kuraba amatangazo ava hirya no hino mu buserukizi bw'ibihugu muri Cameroun hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu bafise imvugo zitandukanye, ariko rero n'abene gihugu ba Cameroun vyerekeye ahanini bibabera icigwa ko atakuri kwabayemo. C'est le peuple camerounais qui compte, et pour le peuple camerounais, pour une grande partie d'entre lui en tout cas, c'est une élection qui n'a absolument aucune crédibilité. Nayo kubijanye n'indyane zirangwa muri ico gihugu ca Cameroun, aho abavuga ururimi rw'icongereza nabo bifuza ko igihugu co twagwa n'uriye muri uwo mugwi w'abakoresha ururimi rw'icongereza mu gihugu ca Cameroun, avuga ko izo ndyane zigeze kure bishobora no gutera ikibazo gikomeye mu gihe hatacokugwa canke impande zibiri zumvikane zisanzwe zishamiranye n'ubunyene kurikira Yann Guet. Disons que c'est déjà une crise grave. Ni gihe kitoroshe tugerageje kuraba igitigiri c'abapfuye hamwe n'ingorane zijanye n'ubutunzi, kiracari ikibazo kidasanzwe. Kugira ivyo birangire nuko hoba ibiganiro, naho tubona ko gushika ubu atabiganiro biraba kuri izo mpande zibiri. Bakabandanya bakoresha inguvu, ibintu bizoyangara. Twizere ko muri iri torwa rya Paul Biya ibintu bishobora guhinduka naho dukekeranye, ariko ko abanyagihugu babandanya gusaba bashimitse ko hoba ibiganiro hamwe n'amakungu, turizera ko ivyo tobandanya. Une forme de dialogue en tout cas se produise. Nero ngaha duce turangiriza amakuru twari twateguye kubashikiriza, tukaba tubishimiye mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira. Tuzosubira ku isango rizokurikira. Mugira amahoro.